mwabajije na cyane cyane ko bya bibazo byajewe bitabayemwo ku kibazo kijanye na sentare mpuzamakungu. Ubwa mbere nagomba kubabwira yuko nta kintu kibaho kitagira amategeko. Nuvuga yuko igihe Burundi bwari buri muri rya sentare bwari buriyo kubera hariho amasezerano mpuzamakungu bwari bwarateye ku gikumu. Iyo rero ayo masezerano mpuzamakungu igihugu kibonye yuko hariho abariko barayitwaza kugira basambura ikindi gihugu, ico gihugu hariho ico bita dénonciation canke ukidohora muri amasezerano kuko no muko yajamwo kukushaka kwawe. Uno munsi rero twebwe Burundi bwaravuyemwo, niba bariko barakora ivyo bakora bazoheza badusomere muri ayo mategeko ico bitwaje kuko nta kintu kitagira amategeko niba arabanyamategeko. Mu gice no bwa nuko Burundi ntibukirimwo ibiberayo ntibikituraba nta na gatoyi. Hanyuma rero twebwe mu Burundi ico nagomba kumenyesha ntikiri ca gihugu ca kera. Igihugu ca kera umuntu arakora ikibi akaguma yidegevya yitwaje igikenye ca yitwaje ibindi. Mugo no munsi nta cagikorwa mu Burundi ntigihanwa, birahanwa. Ndetse rero nagira nkubwe yuko nabitwa yuko baciye bomoka bakiri mu bindi bihugu, ivyo bihugu tuguma tubisaba yuko boza bagaciribwa imanza. Novuga yuko ubu ntamvo ihari yuko izo sentare zo mpuzamakungu zica urubanza ku izina ry'Uburundi kandi Uburundi nabwo bushoboye guca imanza. Nyine cobera umukuru w'igihugu naho muvuze ko Uburundi bwaravuyemwo mu gihe iyo sentare mpuzamakungu yosora nk'umutahe, hariho abarundi kumbure bohava bafatwa bari nko mu bikorwa vy'akazi. Ico gihe naho tutarimo ngira ngo twoca dukora iki kugira dukingire abo bene Burundi? Ico nagenda kumenyeshe burya hariho amategeko mpuzamakungu nyene. Ico gihugu kizofata uwo muntu izoba ari ingorane hagati y'ivyo bihugu bibiri. Uburundi nico gihugu camufashe, ntizoba ari ingorane hagati ya sentare mpuzamakungu, izoba ari ingorane hagati ico gihugu camufashe bene igihugu c'u Burundi. Ni nkuko natwe twofata nk'umuntu w'ikindi gihugu, ico gihugu kiratwishuza uwo muntu. Rero ngaho nibaza ko amategeko abatomoye kandi nagenda kubwira nta gihugu cigira cirukana umuntu wayo kubera ikintu cyaba igihugu cy'u Burundi kibona umuntu afise uwo mugizi wa nabi kitomucira urubanza. Gica kimucira urubanza n'ibintu bisanzwe cyane. Nibaza ko ico amategeko niyo azokora. Murakoze. Prime nawe yabajije ati nagira ngire ko navyanditse kende cyare kijaye n'amatongo yo mu maramvyo bwa mbere. Amatongo yo mu maramvyo ni kibazo cizwe neza hajya inama shikiranganje bwa mbere twagisubiza inyuma nuko twari twabonye ko hari bidatomoye vyiza nkuko yabivuze neza. Hariho amatongo hari habihagiye hakaba n'abandi bayahawe. Aragenda asome neza ico cegera umunyamabanga wa leta niwe n'umuvugizi wa leta arafise icegeranyo gihagije neza igere byose bizogenda. Abantu benshi barasimvye imitima iyo none nk'umuvyeyi yivye akakwibira umwana ni ware mwikosa kandi tuvuga ngo so ashatse ko musangira atari wewe wase umwana so yokwana. Urumva yuko twaciye tuvuga yuko indongozi zatanze aho hantu bidace mu mategeko zizohanwa. Abatanze nabo biciye mu mategeko nta ngorane zabo, abo bantu barashobora gukoresha iryo tongo. Abihagiye abo twararavye n'igihano twobaha tubanone ko arabana b'Uburundi itongo rikaba ari ry'u Burundi nuko subizwa hanyuma tukamwihaneza ati ntuzosubire yumve ko ari bibi nabwiye ko ari gusonera amatongo y'u Burundi. Hanyuma mbone ntakajyo guca mbwira abarundi bose umuntu wese abazi ko yahawe itongo na leta namenye yuko leta ishobora gukenera ikintu kiruta ico we yarisabiye ikavuga iti tujya duhakorere iki kintu kuko riba ari nk'intizo. Nico itwa twamaze gutanga ingingo yuko umuntu wese azi ko yahawe ari parcelle canke itongo rya leta adafise uburenganzira bwo kugurisha. Uzogura turifashe ntazavuge ngo subiza amahera yanje. Tivyo twarabivuze neza kuko twasanze hari abafise ingeso yo kunyaga leta itongo ngo iyumvire nk'umuntu afise parcelle afise inzu
agaca asubira kuja gusaba kuko afise uburenganzira bwo gusaba leta wewe cyangwa akagiha cyangwa mugenzi wari wayatanga agaca afata parcelle agaca yigurisha kundi atarafise parcelle n'akamaramaza bijya bavyita kwankiriza ico tuba twavuze yuko kuva ubu uzoguri itongo niyo abagomba kurigurisha ahubwo ca wiruka muri obuha mubwira uti hari itongo hajya ashaka kugurisha ritubatswe none nta kuntu je ntagira gatongo je ntagira ga parcelle mworima ahubwo muze munyarutse mugiruko kuko amatongo yose yatanzwe na leta gumara ya leta ivyo twamatwa bivuze mugabo no kugira ngo babimenye mu maramvya rero icegeranyo kiriho sinirirwa ndabigaruka ko ndazi ko vyavuzwe ku maradiyo mushaka ko ndabisubiramwo gusa kugira ngo dutumwa ahanini tugarutse gatoya bafise ikibazo cyane nabo bakwije amategeko barose ayo maparcelle barakwije amategeko bavuga bati twe twatanguye amashantier ariko arononekara mbega bazorindira kwabo babikoze nabi bahanwa bizogenda gute kugira batangure ibikoko ngaho ingorane nivyo nabwira abakozi b'igihugu b'ibinebwe mu bisanzwe bamaze kumva inama nshikiranganje ko yashinze ingingo ubwo nyine uca wiruka kuyishira mu ngiro mu minsi heze natumye ngo banyereke ingingo zose inama nshikiranganje yafashe banyereke nishirwa mu ngiro zayo mu minsi zanzotangura guhana abantu badashira mu ngiro ingingo zafashwe n'inama nshikiranganje aho nibo batevye mu bisanzwe bari guca bagenda babijejwe bati mwebwe nuko bagaca abaja kukivi bigira kukivi mugakobera bwa bunebwe ni hamwe rero duvuga tuti turahana abantu dukurikije ubunebwe nko murakambwiye ejo abavyumvise ubijejwe nkamutangayo azaca bimenya ngere bizogenda hanyuma irindi tongo ntozeye iryo kwa Ntare amatongo ari hajya kwa Ntare nayo nyene twasanze ibibazo aho biri ntidutane ko mwikomo hajya mu Burundi n'ubu twavuga yuko bagira bubake kirimba cy'umukuru w'igihugu mu Iburinga mu ndwi zibiri mwosanga amatongo y'Iburinga yose yaguzwe burya ingorane zabaye bavuze ko bagira bubake kirimba kwa Ntare hariya abantu nyene b'indongozi benshi bace biruka kuhagura hajya bajya mubona sibo none cutuma iyo ndongozi nyene ngwije gufata ingingo yo kwihuta kuko je barabibwiye hariho turafise abakirisu muri iki gihugu hariho umukirisu yabibwiye arambwira ati hajya antubone bajya ngo nibo ngo naje ari je ndafise hitongo nanje naciye ngura rero je sinogira imyigaragavyo twe duca dutuma bajya tukanabasororera bari bo batonda uwo yakimbariye neza n'umukirisu ati naje ugomba jeje gutonda uca umbona ko ari je ndiko ndagumuka hanyuma hari n'uwundi yanyandikiye wewe yanduyikiye message nawe nkuko nyene wabajije yambwiye aturabona je nafasha akadeni mu kuhagura ngo none ngo nagomba ngo mbanze ko mutotugira n'ingoga ngo aho kadeni ndakishure mu namashikiragazi je nababwiye nti abana nabigihugu umurundi wese ategereza kuronka haba mu gihugu ciwe nuva ntibakomora ncavuga nti bajya reka tubatorera umuti nkuko nasanze n'udutongo bafise atari tunini yuko tububakira ikigwati mbere naramaze no kuvuga baje kuraba aho twakibagirira hariya haruguru nyene hari handi hantu hari hadegekanijwe kuzokubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu mugabo mu myumvikano nishira hamwe ry'abashinwa ryabigira barahase Chavuga nigenda muhandabire duce tubaka ikigwatu umwe wese azogenda asanga inzu yiwe yubatse nza numva batangu ako hari warabajije ngo agaciro ngo karaduze urumva ni nkuwo yarahaguze agacavuga ngo nari bamumuzibukiro bakawumpa nkuko amategeko abivuga yamwe nahagura azobagarutse kubera ivyo bavyita yuko ahubwo nawe wononye igihugu guhengera ngo ko bagira bubake kirimba reka nce ndahagura ngo duce twana umukuru w'igihugu je nagenda babwire nico kibazo ngo bambaza abantu mbe burya muramenya icari cy'umutekano w'umukuru w'igihugu ku buryo muvuga muti ikirimba cy'umukuru w'igihugu kibe mu mihana muzi abantu baba haba inshuti yawe nta uyizi nta uziki murazi ko bashobora kuzana misile bakayizana kamanyu ugasanga misile 50 ziri mu mihana umunsi umwe bakamomora bamomoye muza kwaza ngo zari ziri kwande mu gihugu kiba cyatembagaye abantu rero ntibazi umutekano w'igihugu ntituramenya umutwe w'igihugu icarico nico tuba tugifina ikambi y'igisoda izobicungera aho hantu izoja amajahi ikimanana n'inzu ikimanana n'ikirimba nukuvuga
abantu bo kumva yuko ku mutekano w'igihugu cyabo bategerezwa kwigira inyuma kugira ngo dushobore gutunganya neza umutekano. Rero uno munsi ni hamubona hari abagenda bigura intege, sinababwiye yuko ntari Yezu ngo menya kari mu mutima w'umuntu. Ushobora gusanga wenyene bakibajije uhafise itongo, muga ntushaka kumbwira ngo urumva naje ndafise itongo, ujye natumye ngo aje kubikora ashobora kuba afise mu itongo. None je ndabimenya gute ko barigumirirana? Igihe mvuze yuko rero tuzobakira ikigwati, urabona ko ari n'abantu bafise amazi abayabaye bose bacavuga ati none nk'umushikiranganje azoja kuba muri iyo nzu y'umuntu abayabaye oroha. Je niko nca ndabivuga, bene amatongo tuzobubakira kuko umurundi wese ateza kuronka haba. Rero none kuno munsi abo bene amatongo atariko arabirukana, abo baguze nibo babona ko bitevye, abo baguze nibo babona ko bitevye, abandi niho bibereye. Reka rero tubikore kuko abo bakoze ivyo n'abatovyi ntibawunywe nahurura. None twovuga gute? Mugabo umenye yuko tuzotegerezwa kuhagurira kugira ngo abacunga umutekano, hariho ibindi bikorwa ndetse burya turashaka no kuzohubaka naho umukuru w'igihugu azobaba, tuhubake naho nyene kuko burya rujya rugendo namwe ndazi yuko rutaborohereza. Umukuru w'igihugu ava kwa Ntare agenda hari ikiriri, ndazi ko nabwo bitaborohereza. Rero ni mutunganirwe, nta mwana w'igihugu n'umwe azobura ahaba.